Abantu benshi ntibereka amabanga yabo ntibayavuga. Nije kwereka ibanga. Bwana sifiwe. Ibanga ryo kuvoma ubushobozi kandi ho ibanga suko organize hanze. Ibanga nukuja ahantu uvoma. Ugiye kwegera ndiho wenyene wahevye vyose nubwo utovuka imbere yiwe gusa uriko uravoma. Hari ubushobozi uriko uravoma buza muri wewe bugakuzuramo. Umusozi w'Imana niho vyose bironkekera. Haleluya. Mukozi w'Imana kiyo kwama duga kuri bishaje. Uravuga uratanga Imana guhaye hamusubira kuri shaje. Niba wabona umuntu Imana imukoresheje ibitangaza ushime wamukoresheje ibitangaza. Niba wabona umuntu akoze ibintu bidasanzwe, haleluya, ushira amaso gukora ivyo bitangaza kuko siwe hari ahantu yagiye kuvoma. Nawe niwadurwa kuvoma nubwo utokora ivyo akora ariko uzokora ibijyanye n'umuhamagaro wawe. Ivyo Imana yaguteguriye azobikora kuri dimanche dasanzwe. Haleluya. Inyigisho ya kabiri birasa n'iya mbere. Ni ibanga ryo kuvoma ubushobozi kandi ho ndashaka kumenya iryo banga. Urashaka kuvoma cyangwa murabufise? Okay, abawufise mumvirize base ku bandi sivyo. Ariko bashaka kuvoma mushaka ibanga. Imana ishimwe. Icyambere cyaka kumenya nuko umuntu wese uzi akoreshwa n'Imana apana mvuga busuma gusa nawe muri rimvi cyangwa umukozi w'Imana. Imana ikoresha ibintu bikomeye umenye ko afise ubuzima bw'ibanga. Haleluya. Sikunda cyane atletisme mugana nakunze umugabo witwa Usain Bolt umujamaika. Amen. Yari umugabo yari mu jeune akiri muto yiruka sinzi ko ari umuntu aranganya vitesse yiwe. Amen. Rero ndagerageza kumenya ndabona ngene yiruka ndashaka kumenya ibanga muri box sikunda box nayo nyene mugana ko umuntu witwa Mike Tyson ndemuzi abana bashasha na muntu bamuzi. Wewe okay ntugavuke kwanza wewe. Barabonye muri television sivyo kuri YouTube baramubonye Mike Tyson. Mwanza kumumva witwa Mike Tyson nakigwana mwana movies. Jeki yari mu star je nayivize ubwenge ndo kera. Imana ishimwe. Mike Tyson agiye kugwana waragenda abantu baraza benshi ko ramukunda ukiri hanze kuragura itike ngo komba iraheze 5 minutes bini yagukubita gumu nuvyuka kenshi yarashika. Hari abantu baka umurongo bacerewe bakwanyerutsa ngo ushaka kwinjira kombe gatangura uri hanze gazoma ngo fini pri biraheze. Abantu bakidoga hageze na bidoga kuko iki none twaguze amatike baguze kirikare baracegwa bagasanga komba yaheze kubera iki yabakubita umwanya muto na round 10 yashikana. Kenshi kuri round ya mbere ya kabiri hanyuma nshaka kumumenya rero gose uyu mugabo afise ibanga. Abantu benshi ntibereka amabanga yabo ntibayavuga. Nije kwereka ibanga. Bwana sifiwe. Achaba emission kuri Mike Tyson. Birerekana rero baratwereka bacamukurikirana bavuga ati dushaka kurikira ubuzima bwawe bwa misi yose. Bahengera mu gitondo vyutse. Yakushinze vyuka ryari yuka saa 10. Kujya James yuka gusenga we yavyuka kugira exercice. Bacamusanga bamurekana ko ariruka mu ibarabara hirabura amakamera aramukurikira. Iyo mission nayibonye. Agira imigozi aterura ivyuma umukoci we nawe nyine yavyutse baca baramwegera. Hari ikintu yavuze kandi sinabwakizwe mugabo mu nyuma namaze gukizwa byangumye mu mutwe. Yavuze ngo murana ibi byose ko nagira bajya nkubita hasi bakoragona barasinziriye nabyo ndimo jewe. Rero ndafite avance kuri bo. Jewe ndafise ibanga yo kubyuka mu gitondo ntagira ibintu byinshi hama tukagira ibindi nk'abandi mugabo hari ibindi mbanagize bo bakiryamye. Hari ibanga. Haleluya. Icyo nshaka gutahura nuko hari ubushobozi bwo ragaragara muri wewe. Umuntu wese muzobona ko arakora ibikorwa gikimana ngaha ariko aririmba mugahezagirwa
akababwira ijambo ry'Imana, akabukubohoka, akabugukira, hakabinahe cyane cyane. Abantu bagashinga inahe yuko bahinduwe n'ijambo wigishije. Abantu bagashinga inahe yuko imiryango yasubiye hamwe bagira basambure kubera ijambo wababwiye. Bisigura yuko hari dayimoni ya divorce yahunze kubera ijambo watanze. Haleluya. Mubonye Pastor Pio ngaha akababwira ubutumwa ugataha uvuga uti Pastor Pio yamezagiye, yo dushobora kwezwe nahezagiwe. Uraryoye ko yahezagiwe ariko umenye yuko wamuvomyeko. Ariko inamukuyeko. Niyabandanya muvoma azogira igihe yume. Abe kadavere. Uburyo bw'imwemo kaba down. Ari ibanga. Imana ishimwe. Uyo aramezagira. Shure shatubwire. Wewe turashaka turirimbe. Ndaryoherwa uririmbye ndabohoka. Ndanezerwa nuko yuko ukura muvoma ko. Amen. Rero wewe ko ravoma ukwiye kumenya ibanga. Ukwiye kusura ku musozi kugira ujye kugira charge. Iyi telefone yanje yamenyereka pourcentage ayigeze ya battery. Ahantu nokuramo battery niyo sura kuvuga, nisura kwaka. Igeze kuri 74 ngaha. Nuvuga yuko ndashaka kwidagadura, ndashaka gufotora, ndashaka video, ndashaka kuvuga. Ariko ari gihe usamara ikamanuka. Murabiza ndiko mvugira abantu babizi sivyo? Ndi Bujumbura ndetse telefone ngaha. Ayo bitorosha ifisi sivyo? Ukingana kose urayifise. Rero igeze kuri 15% yiwanje iyo nyeretse 15 hacyasa na rouge ngaha. Sivyo? Utevye ikigira 13%, 13. Aho rero ntiyemera no gufata video. Ikidanga kundimita ivyo nkora. Kwera ubushobozi bwawe ko buragabanuka. Ukimanuka ni kwereka ari giye guha message ati wewe mugabo uragabe. Ibara igira rigwe. Nagoma buguma telefone na iragana kuri 5. Aho rero yakubwiye ari amatelefone amwe amacitanga gukinyota. Attention. Yituma yita pane bête kumuduga. Kera mbwa igitoro kitarabura. No muzinikiri pane bête. Kera igitoro kiboneka. Yo uvuze ngo essence yampereye ko ufite George ikora bayita pane ariko pane no munsi. Mu Burundi dimwe mu Burundi si bête sivyo. Igitoro kiragoye. Rero igeze kuri 2% ahanegeraga pa gakizima. Nisura gukora, nisura kwitaba, nisura kora message kwereki ubushobozi bwavuyemwo. Haleluya. Abantu bose mutsingabire iyo ariyo yose impano ufise abantu bagaheza kigo bakakira umenye ko ari ubushobozi wavamwo. Imana ishimwe. Kenshi ikintu cha parole de connaissance indiko rasengera abantu hariho kenshi ndavyumva abantu bakora kira. Mumva aho bakora kira ku mubiri. Kandi abantu bakira samedi gusa igitwenza. Bakira hagati no muntu. Baraje muri archive bakumviza samedi bakumviriza bagakira. Rero kenshi bariko barakira ndanavyumva ku mubiri. Kera rero nabanze ko ndagwaye kumese ngwaye abantu bakora kira. Ntabimenya. Kiza none uyu mugongo udakira kumbe abantu yafashikiye ganda bitahura Imana ishimwe. Ayamenya avuye he kumbe ntamenya ngwaye. Ari umuntu akiza amenya. Imana ishimwe. Rero bisigura yuko iyo ukurasenga niyo ukuraririmba icyo ukorera Imana cyose abantu bakora kuvoma ko bakuvoma ibintu wakuye ahantu. Haleluya. Utagiye kuresharja bateri yawe bazokuvoma ube vide. Uno muzi abakozi b'Imana basigaye bavuga ubutumwa bari vide bagaragara kubera abantu barabavomye ko ntibagenda kuri charge. Aha ntihanze uno mukozi w'Imana urushinga rwo marumanuka. Cyangwa sanga umuririmbyi yaririmba kera neza abantu bose bakemera bakumigwa ugasanga azanimbo ziyo zitangwa kama kawaida. Zigabanuka hama ngo baramwivye inyenyeri yiwe. Anyenyeri bamwivye. Yabaye décharge. Ntiyagiye kuri charge hanyuma agenda gabanuka kubera iki nta charge.
katurabe ibire ngina bareke akaroro bwa mbere ka Yesu muri Luka 6:18-19. Luc 6 verset 18 à 19. Yesu giye ko yasengera abantu kuko Yesu tubanze mu kintu kimwe. Yesu yaje kuba umuntu nkatwe nkawe nanje. Yesu yarababara nkawe nanje. Yesu yarasonza nkawe nanje. Yesu yarashavura yararakara nkawe nanje. Kubera iki? Yashaka kutwereka karerero kuko tubavuza ngo ivyo nkora abanyizera bazobikora kandi nibiruta ibi bazobikora mu izina ryanje. Imana ishimwe. 16 rero kandi n'abababazwa n'impwemu zihumanye barakizwa. Bandanya barakizwa cyangwa bakira. Kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako. Okay. So ukizo no gukira, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. 18 ishengero ryose abantu bose. Kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako. Kubera iki bamukorako? Komeza. Kuko ubushobozi bwamuvamwo bukabakiza bose. Ubushobozi bwava muri nde? Gihe cyose Yesu yakiza abantu hari ubushobozi bwamuvamwo. Mana ishimwe. Rero Yesu nabwiye ko Yesu yari umuntu nkawe nanje. Amen. Yigize umuntu nkawe nanje bisigura yuko nimba ubushobozi bwaramuvamwo nuko nawe bukwiye kuvamwo. Ariko Yesu yasibanga. Amen, amen. Alors kari karero ka Yesu jakwereka muri Luka 8:45, Luc 8:45. Yesu arabaza ati ninde ankozeko? Yesu yuko aragenda inkuru muri iz'umugore yamaze imyaka 12, sivyo? Aravuga ngo ninde ankozeko? Yuko aragenda Yesu arahagarara. Arahindukira araraba bose ati ninde ankozeko? Bose bamukozeko mugabo hari umuntu amukozeko. Imana ishimwe. Komeza. Ninde ankozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura bati erega mwigisha ni shengero rigutaye hagati rikubanda. Wana majambo twawukozeko twese. Amen. Abantu bose Petero yamukozeko, Ndere yamukozeko, abari kumwe na Yesu bose baramukozeko. Hanyuma komeza. Yesu aramubwira ati harunkozeko. Harunkozeko kuko numvise ubushobozi buvuyemo. Haleluya. Haleluya. Hari ubushobozi bwamuvuyemo. Amen. Bivuga ko ujya mugore yamukozeko nko abandi bamukozeko. Iyo ugiye gusenga hari ubushobozi ugiye kuvoma. Mana ishimwe. Kenshi ari gihe ndiko nasenga ndavuga ndashaka ndazi ko turi benshi ko turagukora ko muri kano kanya muri Aziya ko gukora ko barasenga bakora kuvoma na jewe ndimwo nabo turimwo muri Afrika ni Buraya ariko nabagukora ko mu buryo budasanzwe shaka muri abo bakora ko mu buryo budasanzwe ukaciyaga avuga ati ninde hari uwankoze ko mu buryo butandukanye n'abandi kubera hari ubushobozi bwamvuyemo. Haleluya. Ugiye gusenga ugiye kurondera imodoka visa cyangwa hari ubushobozi ugiye kurondera. Imana ishimwe. Cyangwa ugiye Imana ngo murondere ubwami bw'Imana n'ukugororoka ivyo bindi birakurikira. Nashaka kuhindura ngene wewe wibona iyo ugiye gusenga wanze nivyo rase umutwaro hari ikintu ukeneye ko Imana igukorera ariko nugendeshiza amaso kuco kintu bwa mbere. Ubanza ugishira amaso kutanga ubushobozi. Haleluya. Kwitera mbere twumvise yuko ugiye ku musozi hari igicu kiza gatwikira umusozi. Rero iyo presence y'Imana niyaza niho ivyo bindi urondera bizo gukurikira. Imana ishimwe. Twumvise kuri Yesu yuko ubushobozi bwaramuvuyemo bwa mbere Luka yivuze na Yesu wenyene aravyivugiye ati hari umuntu yankozeko mu buryo budasanzwe ko hari ubushobozi bumvuyemo. Bivuga yuko ujya mugore yaciye akira ako kanya nyene. Imana ishimwe. Gushika munsi kuja kuri isaha ndabona yuko mubibona nk'ibisanzwe muri mwege nuko bitako mvuga hejuru muravuga ati none si Yesu. Gitangaje niki? Ni Yesu ati ubushobozi ariko Yesu hari ahantu yakura yavoma. Umwana w'Imana nzima hari ahantu yavoma ubwo bushobozi.
Imana ishimwe. Nawe rero kwiye kuhamenya aho yabuvoma, hamumere nkawe, ubuvome buwe muri wewe. Imana ishimwe. Ndashaka kumenya aho Yesu yakura ubushobozi. Ndashaka nabwire yuko Yesu yarasi ubushobozi suko umwana w'Imana yama ku musozi kuvoma. Katurore ngene bikora Luka 5:15-16. Ariko inkuru yiwe irushiriza gukwira. Icyambere inkuru yiwe sa renommée se répandit. Ishengero ryinshi rikoranira kumwumva no gukizwa ingwara zabo. Okay, geza ngaho oya mwana majambo. Bavuze ngo sa renommée se répandait, nukuva yuko abajene muri 2026 bavuga gute? Yari kora hitinga ndabivuze. C'est bien, nutinye nivyo nyene. Yari kora hitinga, guhitinga urabizi? Abaruguru ni bavyumva bakora nyumviza ku radio. Guhitinga no kuvuga yuko yaramenyekanye, yabaye icamamare. Yabaye igihangange, bamuvuga hano hose. Kuma statios, Instagram, Facebook, YouTube, ama views miliyoni. Yo guhitinga no musi. Guhitinga cyane asa nemenye natevye. Nendo wakera. Ndasamara. Ari umuntu yakora twagana ngumva ngo arahitinga. Yagize gute? Guhitinga nibiki. Bacha barantwenga abantu bose. Guhitinga no kumenyekana cyane. Sivyo? Yo renommée bakora vuga ngaha yuko Yesu yamenyekanye cyane. Bakuma baza abantu ibihumbi bakuna kuvuga ngo bagabo 5,000 bisigara yuko abagore barimo n'abana basanga ni nka 15,000. Bose baza bakurikira bamurondera bataranasohoka ngo ari he turari murindiriye. Yesu abonye full y'abantu. Haleluya. Yashatahura imvugo y'imhemu. Le monde spirituel. Aba bantu bihumbi bose ndazi kibazanye. Baje kundaba ngo bagire selfie. Sini mikate gusa. Yarabona ibibuga bateruye kunderuzo. Yarabona abantu benshi babo amadayimoni ko araboha baboshe. Bagomba mikate, uvuga yuko imikate siguriki multiplication. Mikate myinshi, ifi nyinshi bisigura yuko hari intervention spirituelle. Turetse n'ivyo abantu bose ubona baje kuraba jewe Yesu bashaka gukira. Bashaka kubohoka. Amen. Bene majambo bisiguriki rero Yesu yabitahuye. Bisigura yuko hariho ubushobozi baje kundonderako. Nibaje gukora abankunda gusa ngo Yesu turagukunda ngo umwana mwiza. Niba afashe urugendo baje kundora Yesu gira bafata ifoto nawe. Baje kumuvomako. Mani shimwe. Wowe uri kuranyubiza ngaha cyangwa kuri YouTube ni wahitinga. Kugira ngaje bajere. Ni wahitinga. Ukabona ama views menshi. Ukabona benshi bakuvuga bakurondera. Nibaza ngo no kuba gukunda bashaka kuvomako. Bashaka ubushobozi buva muri wewe bubinjiramo. Yesu yashabitahura avuga ati abantu ntibasiga ni muzima kugira ndabashobore ndazi icyo barondera. Bashaka charge spirituelle, bashaka ubuzima bw'imhemu buva muri jewe bubabohora bubakiza kandi nta hande bukura. Sinzi ibyo Yesu yakora yumvira uyu muwazi umunsi bakora ikaza none ubushobozi mfise muri kano kanya charge mfise irakwiye. Amen. Uracyo Yesu yakora yaciyaduga kuri charge yacyarondera chargeur. Verset ikurikira 16 16 yacyakora iki? Ariko we yigunga mu bugaragwa asenga. Et lui il se retirait dans le désert. Ariko umva abonye abantu bamurondera hakuryoherwa ngo ndwa grave yaciye yiretira yaciye hunga imbere kuza kubakiza. Ndakeneye kuja kuvoma ndonga icyo ndabaha. Suko yari Yesu nuko yatahuye abantu bose baje barindira ikintu kivuye kuri jewe. Mbega nafise bikwiye nijo nasenga iminsi yose ariko nibanze barindire bavume ngaho. Ariko nuba yuko ntiyitayeho ivyo bashaka, yitayeho bwa mbere kuja kuvoma aronke charge.
Amen. Nuzoze uragara ngo nduhagaye ndo grave. Nuru grave. Wakeneye kuja kuri charge. Uronka ico utanga. Nivyo ijambo rariza abantu bazi ijambo badakeneye no gutegura barizi. Basingabire yo kuvuga. Hari umukozi Imana avuze ngo nahano vyuka mu itiro ukambwira ngo noca mvuga ubunyene. Kandi ugasanga yovuga mukumva ko ari bien, ariko ugasanga hari ikintu kibuze. Hari ubushobozi, hari amavuta buze, hari ubuntu bubuze. Ivyo rero nje gituma abantu niba babona umukozi w'Imana ariko aratera imbere, Imana ikora muduza, ntuzogwe mu mutego w'abantu benshi wo gushaka kwigana icyo kwaragira, ukigana icyo hanze gusa. Baza kubibona ugatanga ko observa. Bon, aririmba gute? Avuga atangura gute? Aje kuri ton yihe? Ari organize gute? Ukaguma muri hanze, sivyo? Gashaka kwigana ninge navuga. Si ivyo hanze, nivyo ahiherereye, hinyegeje. Imana ishimwe. Urashaka gufata mikro. Urashaka jewe ndaza abantu bashika nk'abane batanu kuva kangu gitanguye bafata WhatsApp bagatanga kuvuga nka hano nabagira nka jewe nyene kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa gatanu bakashaka kwigana mugabo bakasanga si wo muhamagaro wabo. Ugamere ko muhamagaro wawe umaze ko muhamagaro wawe ibanga rero nje kubabwira no munsi ibanga suko organize hanze ibanga nukuja ahantu uvoma. Jege tuma Yesu lui mu gifaransa ngo lui mu kirundi yotanga ngo ariko wewe ntiyitayeho kuja kugira abantu kweke tagiye kubaraba kweke kumbure muri umwanya ntarafise charge kwiye avuga ati reka banze ngende aduga ngo ahihere bahita ngo désert ahandi bavuga ngo ahantu hihishije et prier. Amen. Yagiye gusenga yasenga iminsi yose ariko nimba yaciye agenda ngaho nuko yabonye ubunini bw'abo bantu bwinshi bw'abo bantu avuga ati abo bantu bakeneye ubushobozi budasanzwe. Yesu niwe karero dukwiye kwigira ko. Amen. Kuko nje gukora ku isi uretse kuducungura yaje kutwigisha nke dusenga yaje kutwigisha inyifato yacu bwa dukore ivyo yakoze. Haleluya. Ndiko nabwira abajene bakunda kwigana. Hari umunsi umwe mama wa Yohana muramuzi muri Bible. Yakobo mama wabo arabwira Yesu ngo niwashika mu bwami bw'Imana abahungu banje ko ni babiri umwe ngo azobware iburyo bwawe undi Yesu yamwishuye mbega bashobora kunyura ku ikombe nzonywera ko. Hey! Haleluya. Igikuru cyo gufata selfie cyo kuba kuri hit cyo gikuru esprit prêt kunywa igikombe. Amen. Abakozi Imana benshi barakunda kubabwira ngene Imana bakoresha ariko ntibakunda kubabwira aho baciye. Ntibabwira ahantu ho gutabwa gusuzugurwa bakagusuzugura bagushaka uruhande ariko ni vyiza ko umenya inzira. Tugire kuri Yesu tugume kuri Yesu n'ubu Mariko igice ca mbere 32 32 kukagoroba kukirengazuba bamuzanira abagwaye bose n'abinjiwemwo n'abadayimoni igisagara cyose gikoranira ku irembo. Geza ngaho bazaniye nde abo bantu bose ngo baje gukora iki? Bamuzanira abantu bagwaye amafite abadayimoni. Igisagara cyose bashaka kwibaza ikintu igisagara cyose ku irembo turi ngaha ari tuhava kandi yarabakiza sivyo igihe cyose ko yarabakiza yako agira iki yako atanga charge yako atanga energy yako atanga ubushobozi. Umuntu wese yakira hari ikintu yakura yavoma kuri Yesu. Yagera kuryama ari tabani kabaye yarushe komeza rero akiza benshi bari bagwaye ingwara zitari zimwe. Ubize yakije bangahe benshi uvuga yuko umuntu wese yakira yaravoma kuri Yesu. Komeza asenda abadayimoni benshi uko abadayimoni yavamwo n'ubushobozi bwaba muri we bugasenda. Ndashaka mu bitahure umukozi w'Imana igihe muko murakira ikintu kuvuye kuri we hari ubushobozi ukora muvamwo. Amen. Sumuprija gusa abaririmbyi igihe mukora ririmba uyakora turongora hagiye barakora heza gihe wakora kuvoma hari ubushobozi bwakuvuyeko niwatahanda kwekera rero cuza gukora icyo mu gitondo cyuzokora tubone ibyo Yesu yakoze sivyo
komeza. ntiyakundira abo badayimoni ko bavuga kuko bari bamuzi. Komeza. Mwijoro rishira ubuca arabyuka. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Sangapi, oni sangapi? Saa 10 yo mu gitondo. Izuba itaraseruka. Très tôt, hakisa no mwijoro. Yaraye aravoma, nawe agiye kugira gute? Kuvoma. Kuko atabikoze ntiyagushaka kubandanya, byasaba ko asubira ku musozi avome. Kuvoma no kuvuga iki? Kuba mbere y'Imana, kwitandukanya n'abantu bose. Igihe cyose utandukanye n'abantu bose ukagana kwiherera. Abyumva? Kwiherera uzoba uri kuravoma. Baza kuvyumva rindira. Vers le matin. Amen. En 35 bacagira komeza. Arasohoka aja mu gahinga. Geza ngaho mu gahinga no kwiherera. Bavyumva niyo tradition bagize no kwiherera. Arasohoka, vuga utarasohoka. Ukwiye gusohoka. Ya chambre yawe ukayivamwo. Ukwiye gusohoka. Hari abantu badasohoka baherayo bakagumayo. Sohoka. Nta muntu azogera kure adasohoka. Gusohoka no kuvuga iki? Gusohoka no kwitsepara n'abandi ukiherera n'Imana. Haleluya. Komeza. Arasohoka asengerayo. Komeza. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Baramukurikira. Bagera kumurondera bavuga ngo isomir à sa recherche. Simoni, Petero, Yohana yasohotse bari hehe? Abakoragona. Yasohotse koragona, Petero ameze gutya. Yesu yasohotse. Bavyutse bigorora bayura. Yohana yagiye. Ubu nawe yagiye. Kuko bengo ntari babizi kandi yama bikora gutyo. Bace batanga kumurondera. Kweke bamurondera toza ko n'igituma bamurondera. Komeza. Bamubonye baramubwira bati bose bariko barakurondera. Kasubiremo akanyuma. Bose bariko barakurondera. Kubera iki bakora murondera? Petero n'abandi bamurondera kubera iki? Kubera fure yazindutse ku muryango. Bazindutse ku irembo kumurondera ngo abakize. Baba ari bike basinziriye nta bushobozi afite gufasha abo bantu bagwaye. Kuko icyo gihe kenshi nta bushobozi bwegere ba Petero ntabwo atana kwisonzesha, nta bushobozi bwo gusenga, azo kwiherera, ariko bagenda kurondera Yesu atakina muronderera bavuga ati nyaruka ibaraguye haruzuye hanze. Ariko akantu iwaje na cyensuriya ngo mu Gifaransa ngo tous te cherche. Ngo bose bariko manishimwe. Hari bushobozi hari inyigisho ikomeye cyane kuri akantu ka bose bakora kurondera. Ikibazo ndakubaza, bega hari abakurondera wewe bakakubura cyangwa bagusanga mu gitanda we? Bega uwo mubakanye hari gihe akubura cyangwa yanga gusanga ngaho no gusanga akagusanga ngaho? Bega ton frère hari gihe akubura cyangwa yamamvyuka mwayura hamwe mwese? Umuntu azokera kure agera kure bataza kumurondera akamubura. Niko muravyumva, nimba ufise iyerekwa niniya bakwiye kukubura. Bakavyuka bugati ba wundi twabimenyereye ivyiwe atebagaruke, ariko yagiye. Amen. Cyuka bakiryamye, ari ibanga ryo kuvyuka utaraca. 4e veille. Kiruri ni gute? Izamu rya 4 ari ibanga rihari. Imana ishimwe. Akantu ka tous te cherche sinzi ko nagaronse yijurirwa. Nibaza ko ndabibagenda nk'uce mwaka mbwa mamuka mutari ko muraka. What? Bibera indani byose. Kuko urumva niba bitahura kurondera so kuvuga vyuka mu gitondo gusa saa 10 hariho tuza kwibona umukozi w'Imana wese burase umuhamagaro wese ni vyiza ko agira igihe wiherera. Nukume ngaha baguma kubona bose. Genda ahantu bakubure utakare hamwe na NDIHO. Hari ubushobozi buzogaragara ni wiherera. Munyumvirize neza, ni wahitamwo kuvuga uti ndahagayitse icyayi mu gitondo,
ndahagaritse saa sita ubugari n'ibishimbo n'ibiharage, ndahagaritse ku mugoroba, ndabihagaritse vyose no musi. Haleluya. Ndahagaritse WhatsApp, ndahagaritse Instagram, ndahagaritse amakuru yo kuri YouTube, ndahagaritse ivyo kurakora avuga vyose vyo muri politike vy'amashengero by'abantu bose bavuga, ndahagaritse kuraba umupira, ndahagaritse filme, ndahagaritse umuryango, ndagiye jenyene nawe. Niba ari ikintu Satani atinya, yo wiherereye na ndiho. Ndabwiye si umunsi umwe gusa bikora, bisaba kubigira ubuzima, bikaba kenshi, ukaba ufite ahantu wama wiherera wewe. Ndakunda kubwira abantu banyegereye, iyo mbonye umuntu umusenzi akunda kwiherera n'Imana n'umutima ukunze, akagira ibibazo, nagira ibibazo byo kubaho, nta bwoba, nta n'ikigongo ndamugirira, abagize ukuri, kuko arafutse, ari mu kiganza ciza. Nuzuririre umuntu yiherera n'Imana. Jewe untera ubwoba n'umuntu aguma ajya gusa ajya kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, dimanche, sohoka gusa ukwezi kose, damash gatatu ku munsi, irinda ikaduga. Arantera ubwoba uyo, arantera ubwoba ko ari muri risque. Ni nk'umuntu agenda n'imodoka atagira gute, ata ceinture de sécurité yambaye. Umuntu umusenzi ntabwo ndamugirira, nandi ikigongo ndamugirira. Ujya ari ahantu heza, ndiho aramubona, bari kumwe, ari ahantu protege. Yesu ari ku musaraba, bagora mukubita, hari abagore barize, baribonye film. Yo masikini acarabara. Uko murira jewe, nimwiririre n'abana banyu, nayo jewe mundeke, jane mu nzira nziza. Ntuzugira ikigongwe umuntu w'umusenzi. Haleluya. Shaka mu abasenzi, mu abinginzi, mugire vie privée, vie secrète yawe na ndiho. Tevyishi cyo kuvuga mugabo umwanya ukuragenda. Haleluya. Yesu, tuko turabakariro ka Yesu, kana bakariro ku wundi muntu w'inyama n'amaraso nkawe, yavutse ku mugabo n'umugore, yitwa Mose. Haleluya. Exode 34, kuvayo 34 murongo wa mbere ushaka kwa gatatu. Uhoraho abarira Mose ati, niwibazire ibisate vy'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere, nanje nzokwandika kuri ivyo bisate amajambo yari ku vya mbere wamenye. Okay, aha yagira sura bwa kabiri, mugana ndabereke yuko hari amabanga ndiho yashaka kumuha. Amen. Icyambere menye ko yariko aravugana n'Imana, Imana aramwumva na Mose aramwumva. Mose aravuga, Imana ikamwumva, ataraja ku musozi, sivyo? Ariko kugira amuha ibintu bidasanzwe. Hari ibintu ronka utanarondeye, hari ibintu ronka utanarondeye kandi atana effort wagize. Ariko ivyo nyene nabyita ibintu bisanzwe. Ariko ibintu bidasanzwe hari ahantu uteza kuja. Yako avuga na Mose akamwumva, connexion ari 100%, 5 sur 5. Akamubwira ati, kugira ndaguhe amabanga hari ikintu ukwiye gukora. So barico yamubwiye akore pio. Mungo kabiri. Ejo mu gatondo buce witeguye. Umvise? Hari umunsi umwe nk'uturi dimanche, ejo kwa mbere mu gatondo. Ugire gute? Buce witeguye. Sois prêt de bonne heure. Uzuzinduke, komeza. Uzuduga umusozi Sinayi mu gatondo. Sinayi ni umusozi muremure, amaze kuja muri Egiputa, babibabwira ni harehare, kugira Imana imuha amabanga, byasaba ko aduga umusozi rero n'amasengesho. No kwiherera n'Imana. Nicyo tukanababwira. Komeza. Urenguke imbere yanje ku gatwe k'uwo musozi. Mwumvise? Mu Gifaransa avuze ngo tu te tiendras là devant moi. Hey! Kumva Imana ni kimwe, kuba imbere yawe ni kimwe.
urashaka kuronka inzozi Imana ikakubwira, urashaka kuronka umuhanuzi prophecy, urashaka kuronka vision, ibyo ni bimwe, ariko ari ahantu duka imbere y'Imana. Imana iri hose, s'il vous plaît. Imana no ngaho irahari hose, no munsi y'akabati irahari. Imana iri hose, ariko hariho presence idasanzwe. Hari igicu c'Imana bisako uyitandukanye n'abandi boss. Njagira mubwire, turavye mubariye, komeza. Nihaze hagire umuntu mudugana. Ntihagire umuntu numwe n'abadamu wawe uramukunda mugabo nagume hariya. Avuze amen umuntu umwe gusa vrema. Abadamu nijya n'umusengane ni byiza mugabo ari igihe agusiga hajya nawe ukamusiga hajya. Sivyo? Uko umunsi urubanza uvuga ngo je ni madamu naka ni bikora. Madamu Pio Angela ni Angela. Pio ni Pio. Abagore ntibanezerewe. Amuze muzoparamiya mufate gutya. Abihari. Komeza rero. Ntihagire umuntu numwe azadugana nawe uzuduge wenyene. Bwira mugenzi wawe tuduge wenyene. Uzoduge wenyene. Et que personne ne paraisse soma. Komeza. Cyanye ngo hagire umuntu numwe azoboneka kuri uwo musozi wose. Mubyarawe nyokorome madamu abe bose baba basezere. Wige gusezera. Gusezera umuryango ndabakunda ariko hari ubushobozi giye kurondera hariya. Haleluya. Komeza. Kandi nihaze hagire imikuku canye amasho birisha hafi yawe. Ubwo yuko business ushire ku ruhande. Akazi ushire ku ruhande. Amafacture banzureke. Ivyo vyose shire ku ruhande. Telefone shira arabasenga bakije telefone. Wose umusozi w'Imana. Zimya telefone bakubure bakwandikire ko mari kamwe gusa. Kuri WhatsApp. Aho zo wagiye. Ariko wanditse tubiri duse kungora niko ndasenga nuri ku musozi. Arabona nigeze kwamagara mbabarira ngo no munsi wanje no munsi w'amasengesho none wishuye kubera iki? Ndakubwiye ngo wishuye. Uri hehe? Ntuzi ivyo urimo. Ni dini, hari ibyo dini kukurikira abandi mu mukuku. Bose uko arasenga nanje ngije gusenga. Hari abanasenga bakaja kwicura kukuraba kuri YouTube. Bakaraba ibikorera kuri YouTube. Baraba inkuru, amakuru. Irani imeze gute? Aho rero ku musozi. Komeza. Negire intama byose negina kimwe kikwegera kuri uwo musozi. Bisigurike rero gusenga kwiherera nimba ushaka ubushobozi hariho separation. Gutandukana n'ibintu byose urimo buzabwa bwa minsi yose. Ariko nabakwega n'abatwara kwindi level. Amen. Nimba horusenga iminsi yose 30 minutes 1 heure ni byiza. Ariko uzorondera umwanya udasanzwe wewe uvuga uti aha ndasezeye bakubure. Niba atarakura nta urashika. Bakakwaza gukubura kandi ukiherera ahantu uri injoignable. Umuntu aguma injoignable ari mu mubiri nta gitutsi nzamwe ntutse. Mugabo nimba gutora umwanya wose kuva janvier jusqu'à décembre telefone yiwe no mwijoro nta connection kuramo. Ukwiye kwa injoignable ukiherera ukitandukanya ukaja imbere y'Imana. Babonye muri kwita ya mbere yuko Mose yagiye imbere y'Imana amara iminsi 6 atana kimwe atari njamba arumva. Atara Imana taranamubwira kintu kimwe. Kubera iki yambwiye ngo genda ugumeyo. Ico nico kintu gikenewe. Kwiherera abantu aramunigeze kumbara ngo none je noja kuja kwihere umunsi wose niyugaranye. Naronka icyo mvuga umunsi wose. Yumvira icyo kintu. Ntugiye kuvuga ugiye kuba imbere y'Imana. Ego no kuvuga uravuga mugabo igikuru su kuvuga igikuru no kuba hajya. Imana yashaka kuraba agaciro wayihaye guheba icyayi utakibuze, guheba ubugari utabubuze, guheba gufungura ku mugoroba utabibuze, kwitandukanya n'umugore wawe kandi umufise, kwitandukanya n'abana bawe kandi bafise, guhagarika bazavuze muri iki nka business yawe kandi uyifise, kwitandukanya na YouTube na Instagram kandi ufise connection n'amayinite yafise. Aho haya agaciro ndiho. Acabona ko akomeye
gusuma ibyo bintu byose mpejeje kuvuga. Haleluya, haleluya. Tunyaruse mwanya kuragenda pe 34:29 Mose Kuvayo 34:29. So Exode 34:29 Mose amanuka uwo musozi Sinayi afise mu minwe vya bisate vyompi. Aho yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 ari imbere y'Imana. Yamuhaye amabanga acaramanuka. Komeza. Biriko ibishinga intahe. Kandi aho yamanuka uwo musozi ntiyarazi yuko mu maso hiwe haca ibibatsi kubw'uwo bahora bikebukana. Kanabwira mu Gifaransa yagiye ari umuntu afise po nk'iyanje nawe we asanzwe amanutse yagarutse ameze gute apana kayangana cibibatsi akayona kandi nawe nyene ntiyarabizi ariko nakayona ariko yacibatsi ariko arasigura igituma cibatsi ukubera iki kasurimo kanyuma ukubera iki kubera uwo bahora bikebukana. Bikebukana mu Gifaransa bavuga ngo parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Ikibazo ngenda baze ngaha rero imbere yuko aduga ntavugana na Éternel n'uhoraho bashaka baravugana neza kamwishura kamubwira ati uzoze mu gitondo sivyo. Muri Bibiliya turabona hano henshi Mose yavugana n'Imana yavuga ati muragiye ndabahaye mu marayika azobana nawe. Mose akavuga ati jewe ndabakubwire utaje wewe ntituva ngaha sivyo. Karabonye Mose gira Imana ati nimba utabyemeye fumunyica umfuta mu gitabo cy'ubugingo bakavugana cyangwa baravugana sivyo. Ariko kibazo nababaza kweki icyo gihe cyose Mose yavugana n'Imana kenshi ko Imana yavuze ngo yigeze kubwira Aroni na Mariya ngo Mose tuvugana nk'uko umugenzi avugana n'umugenzi. Amen. Bisigura yuko Mose avugana Imana igihe ashatse kuvugisha Imana yayivugisha ariko igihe cyose ayivugisha ntiyacibibatsi. Bavyumva ayivugisha ntiyacibibatsi. Kubera iki ngaha batubwira ngo yacibatsi kwera avuganye n'Imana. Gerageza mwiyumvire kwesha ubwenge. Kwera yiherereye Imana guhezagira yiherereye avugana n'Imana yiherereye. Hariho kuvugana n'Imana utiherereye no kuvugana n'Imana wiherereye nayo. Iyo uvuganye n'Imana mu buzima bundi busanzwe nivyo biraryoshe ariko nta guca ibibatsi. Iyo gucibatsi cyangwa rayonnement no munsi ni gucibatsi mu buryo bw'impemu. Hariho rayonnement spirituel. Iyo rayonnement spirituel ntibisaba kuvugana n'Imana bisanzwe mu buzima busanzwe ariko uvuganye n'Imana wiherereye hamwe nayo hari ubushobozi uri kuravoma ubushobozi buva muri NDIHO buza muri wewe. Haleluya. Yaramunigeze kumbera ngo kwe kumubwira abantu samedi ngo musengere kwe kugira intege nk'izo. Maze gutahura rero ngaha yuko nkeneye cyane amasengesho yawe. Ari na dimension udashobora kwisengera wenyene ukene n'abantu gusengera. Cyo tuma Paulo yarasaba abanyefeso yarasaba Abafilipi musengere ndabasengera namwe musengere. Abanyefeso ngo musengere kugira ninugurakanwa mvuge ivyo nkwiye kuvuga. Ivyo yabisaba kandi ari umusenzi nawe nyene. Haleluya. Rero aha twacumvise yuko yacibatsi kubera yavuganye n'Imana wongere ko ahiherereye ku musozi ata muntu n'umwe n'intama ntiyamwegera. Ahantu havuye rero yavuye acibatsi. Mana ishimwe ngo wewe ntiyarazi ko acibatsi. Amen. Niwagana ku musozi wawe winima Imana ukiherera uzovayo ucibatsi. Wewe ntuzobona ko ucibatsi nakuraba ntuzobona ko ucibatsi ariko babona mu mpembo amadayimoni yakuraba. Abasatanise n'abakuraba baravuga ati uyu muntu arahanavuye ubu bushobozi busanzwe hari ubushobozi buri muri we kuko ahanavuye muri frize genda ushake ikiganza 3 minutes negeze kubikira kera
yagushyikiza muri fize ngo ndabe ngene mbayo nkanye maze yambayeko nakuyobera nkumvayo ndanigana ndatinya ko mama ntabuka ndahamagara ndavuga nti nongere gute ndarondera ngendo ncomora ndagerageza ubwenge bukebuke gira mveyo ariko mvuyeyo nagize gutya iyo fado yavuye he nako ndayivoma yari muri frizera nako ndavoma ugiye kwegera ndiho wenyene wahevye vyose nubwo utovuka imbere yiwe gusa uriko uravoma hari ubushobozi uriko uravoma buza muri wewe bugakuzuramo ivyo rero ukwiye kubigira kenshi sirimo gusa ngo bice bihera n'ubuzima bwa misi yose kwiherera haleluya tunyarutse murongo wa 34 verset 30 toma murongo wa 30 Aroni n'Abisirayeli bose babonye Mose basanga mu maso hiwe haca ibibatsi batinya kumwegera. Namaze imyaka myinshi nyigisho ariko je bundi mpemu Imana yarankosoye ati ivyo ukuravuga ni vyiza nivyo ariko arakantu kuye gukosora. Roya kenshi nakunda kuvuga ngo ntibashobora kumuraba ariko ntibivuga ntibashobora kumuraba bayatinya kumuraba. Ubona piyo kora arakayona amazi Angel wenyine niwe simbuga mbere afashwe n'ibiki ubu nacibatse nishobora kuma umubwira ngo bite ni sawa ndabona yumvira ati ko gucibatse ni ibintu bidasanzwe batari bwabone amaso ameze nk'izuba hano izuba rikumena amazi ariko bashobora kumuraba ariko baratinye 30 waisomye ngo il craignait de s'approcher de lui batinye kumwegera bashaka kumubona mbwa batinye kumwegera bavuga ati okay Imana akubwije uvuga sawa turakumva vugiraho nyene ntutwegere vugiraho nyene bavuga ati nkumbure turasha twamwegera amen kwera ngahani sezero rya kera byaragaragara gucibatse byaragaragara ariko misezero rishasha ntibigaragara kuko nturongorwa n'icyo tubona turongorwa n'icyo twizera. La loi n'est plus charnelle. La loi est spirituelle. Uno musi, pastor nakre, ni agenda ku musozi, akaza cibatsi spirituel. Uzomubona umukoreko nta kibazo kubwira. Ariko mu mpemu. Mu mpemu wotiye no kumuraba. Mana shimwe. Komeza rero ngaho. 30 wahejeje. 31 32, sima kuri 32. Hanyuma Abisirayeli bose nabo baramwegera abashikiriza ivyagezwe vyose ivy'Uhoraho yamubaririye ku musozi Sinayi. Komeza. Mose amaze kubibabarira yitwikira mu maso. Rero ikosa nagira rero mu nyigisho kuri YouTube ni mwavyuma nagize iryo kosa muzonyihanganire Imana ishimwe. Nuko yuko Mose yarabwiye Imana babwiye atavwara atafutse amaso. Abyumvise yayibabwira bakora muraba kumbe bari kure bavuga ngo baratinya kumwegera urumva bahagaze hariya nawe ari ngaha aravuga baravyumva Imana ishimwe. Ariko aheje kubabwira acagira gute aca yitwikira kwereke yitwikira. Aho rero niho ngomba kubabwira yuko nosora ivyo navuga kare. Amen. Haleluya. Kare navuga ngo yitwikira kugira ngo kwera batinya kugira bashobore kumva bameneka amaso sico gituma uko kwibona sico gituma yitwikira. 34 ariko iyo yinjiye imbere y'Uhoraho ngo abonane nawe yakura uwo mwitwikiro gushitsa asohotse. Nuvuga yuko yaje kubabwira icyo yitwikira. Amen. Teke yabwiye ibindi bintu mugabo ivyeka amabanga ari yamaze kubiheza agaca subira kuri charge. Mukozi w'Imana kwiye kwamaduga kuri charge. Uravuga uratanga Imana guhaye hamusubira kuri charge. Ariko akazi imbere y'Imana witwikira kweri chakura. Amen. Komeza. Yacakura umwitwikiro gushika asohotse. Amaze gusohoka agashikiriza Abisirayeli ivyo abariwe. 35 Abisirayeli bakabona mu maso ha Mose haca ibibatsi
Mose akisubiza ko wamwitwikiro gushitsa yongeye kwinjira ngo abonane n'Uhoraho. Imana ishimwe. Kweri kimubaza ninde yashaka kwibaza igituma yitwikira. Je ico kintu cantangaje. Imana ishimwe. Kubera iki yitwikira kandi bashobora kumuraba kandi bashobora kumwumva. Imyaka myinshi maze ntango kwigisha ibintu bya Mose haci imyaka 20 irenga. Amen. Anahitwa ku musozi mu Kabondo. Nahigishije cyane ibya Mose. Igisha gose bya Abraham ku musozi. Hari ikintu gikomeye cyane kuba ku musozi w'Imana. Rumwe data yanditse indirimbo ivuga ngo ku musozi w'Imana niho vyose bironkekera. Imoria ku musozi niho bironkeka. Iyo ndirimbo sizi yarazibiye ico gihe nta marezo sosial bwatangura. Kumbure yo aya barahari no munsi iba ari indirimbo ya hitinze. Imana ishimwe. Ku musozi w'Imana niho vyose bironkekera. Haleluya. Rero nabajije mwe mu Imana je bundi ni masengesho niherereye ugani kubera iki yitwikira kandi bamwumvise amajambo yose yavuze atwamwitwikiro hari baravyumva agarashira umutima witwikiro kubera iki. Icyambere nuko Mose ntiyashaka ko babona gena kibibatse. Baraba ibibatse crayonnement bikabatangaza. Ndagenda muri Bibiliya bavuga nta muntu numwe yadusiguriye gituma yitwikira. Paulo ko avuga ibintu byinshi cyane kweka atakivuze ndarondera ntangura kwimba muri Bibiliya. Imana ishimwe ndaronka inyishu. Amen. Azigisho nayisanze mu bikono ba kabiri cya gatatu murongo 13. 2 Corinthiens 3 verset 13. Ntidusa na Mose yitwikira mu maso. Ouvissez, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait en voix son visage. Akora compara arageranya twebwe twomisezerano rishasha na Paulo wa kera nitumeze nkawe yaritwikira maso kubera iki kugira ngo Abisirayeli nibahanga amaso iherezo ry'ubwariko buraherengetera. Ndabitahuye Kasome kifanza mu vyumve ngo pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ico kintu cyari cyumanya muto gihera nigiki rayonnement gucibatsi ni ibintu bigera birahera cyumanya muto. Nico gituma Mose yaguma duka ku musozi aduza ku musozi yaza yasoye kuzura doze. Ariko arababwira ariko arakora yari nk'umucamanza abafasha kwagukayangana kwaguma kugira gute kugabanuka. Haleluya. Ico ikintu gikomeye gose mwe Imana akora twigisha yuko abantu no munsi bashira amaso ku bintu bigabanuka, ibintu biherenge bigira gute biherengetera. Mose igituma yinyegeje yifuse kugira ntibashira amaso ku bintu babe impressionné n'ibintu bihera, ibintu bito, ariko bashira amaso kuri ndiho. Bashaka amaso ku bintu bizima. Nivyo arafise ubushobozi, abantu barakira, abantu barabohoka, araririmba abantu bakuzura. Ivyo ni ibintu bihera, ariko shira kuri source. Akozwe ikintu bikomeye cyane. Shira amaso ku bintu bidahera. Umuntu mwiza nuwa grave ndashaka mana ndashaka ambera umugore ni mwiza atwenga neza afise amataye uramushyize mu nzu après 20 mana yashaje engera sigangana amaride ibintu bihera. Kura amaso kubihera, shira amaso kubidahera, raba indani mu mutima mwari ibintu bizima. Abantu mwe tumeze turakangwa n'ibintu bihera. Muno musa kuri hite ariko haciye imyaka 10 ya hite wayiboye ari muri archive. Abantu bari kuri hite ya 20-30 ans no musa muri archive. Abantu bashyize amaso ku bintu bihera. Kenshi no muntu anapfuye barajana bakava no mugakiza. Bara bashyize amaso ku bintu bihera.
Imana ishimwe. Niba wabona umuntu Imana imukoresheje ibitangaza, ushime uwamukoresheje ibitangaza. Niba wabona umuntu akoze ibintu bidasanzwe, haleluya, ushira amaso gukora ivyo bitangaza, kuko siwe hari ahantu yagiye kuvoma. Nawe niwadugwa kuvoma, nubwo utokora ivyo akora, ariko uzokora ibijyanye n'umuhamagaro wawe. Ivyo Imana yaguteguriye azobikora kuri dimanche idasanzwe. Nuze wigane pastor, nuze wigane Chris, igana wewe. Hari umuhamagaro wawe, hari icyo Imana yaguhamagariye, icyo aricyo cyose, n'icyo abantu babona ko gisanzwe. Now ushobora kuvuga ngo umu protocol n'umuntu asanzwe. Hari ntaye numvise abantu ba protocol baje ku musozi ari aba protocol, bakirera aba protocol, uje akakuramutsa nubwo uri umushitsi cyukuba muri iyo shengero. Acha kuvugishije ariko ari ubushobozi buri muri we. Communication yabaye agutwengera ngo bandi bagutwengera, ariko hari ubushobozi, hari ibanga. Ushaka kuri umukobwa bavuga ngo ni mubi, bose bavuga ngo ni mubi, ngo ni ikibi, aho ugasanga bose bifuza ku kirongo ico kibi. Kweri hari ubushobozi buri muri we bukora ahandi abandi badakora. Iyo wegera Imana iraperfectiona icuri mu muhamagaro wawe, muri RYO yawe. Imana ishimwe. Ya minota ine yajirira gite. Haleluya. Mariko nduzuzwa. Ndashaka uje kwiherera, wige kwiherera. Ntushaka kujya imisi yose 30 jours sur 30. Dommage. Umwana w'Imana nibibaho. Gira umunsi umwe kundwi uvuga ati wandawe uno munsi 0. Ntabyo mbuze birahari muri frigo, birahari mbwasi ndaguha. Uzora ukora exercice yo kuganza mubiri. Nurindire ko eglise wagira ngo 40 jours uje mu bandi. Wowe nyene ibanga ryawe n'Imana wiherere. Uja hiherereye wenyene. Nuje kwisonzesha ko na visa. Hari abantu bisonje ko na visa barayibura. Bacha bayivamo. Ayisonze ko abagabo myaka myinshi gacha bayivamo. Umuntu ashaka ubushobozi ntagenda kwisonzesha ko ibintu. Nabugiye Imana avuga muri Matayo 6:33. Banza urondere ubwami bw'Imana n'ugoraka kwayo, ivyo bindi bito bito nisi uzobitsitarako, ariko wanza wiherere wewe gusa. Hari ikintu kidasanzwe kizoba mu buzima bwawe. Abari n'amatwi bumva ivyo muhema avuga, bumvise. Yesu abahezagire. Utarakira Yesu Kristo yegere Pastor Pio canke Eloge kugira afashwe. Kuba ivyo vyose byo nkora utarakira Yesu, ndiho abaho umugisha.